football can make you feel like this. Ego ndavye ku migwi yose ibiri umupira ntibigeze ndyohera twakinye turasinze mugabo nta manière doganye twagize ari twebwe ari Olympic Star wamengo turarushe nta mupira twerekanye icigwa nkuyemwo nuko abakinyi bacu nabantu bo kwama hafi umuntu akamari kararaba ingene yoza arabongereza ikintu kuko uno munsi turatsinze turonse amanota 3 mugasi naryoheye ingene twakinye ati yaba Olympic Star yaba Vitaro ati nta bintu vyo gutsinda umenga vyarimwo ariko gutsindira umugwi wa Olympic Star kuri stade Umuco si kintu novuga yuko coroshe naho bimeze uko niki kintu wewe biboneka yuko wasumbije Olympic Star. Ego nkuko bivuze gukinira muhira uri kumwe imbere y'abantu z'abarozi bawe ni ibintu baragushikiye abarozi bawe mugano vuga twe twagerageje gukina ico twasumbije nibaza ko twara travail endurance yadufashije ko mwabonye ko badusatiriye muga turashobora kuguma duhagaze twigeze twiranda twagerageje turahagarara defensivement mwabona ko bagaruka bose bakaduga bose naho twagiye turata imipira myinshi n'amakanzo dobino vuga ko twarose atari make nico gituma novuga ko haje uri kurakina ukinira hanze nagerageje kurimita amadega muri defense kandi vyakunze turataranya amanota 3 nico twashaka akocha nkino zirenga zitatu muri Vitaro mudatsinzwe ibanga ririhe ku mugwa Vitaro vyari vyatanguye umenga harimo ikibazo. Oya hajya nugo tutamenya hajya abakinyi bacu mu Burundi sinovuga ko ari Vitaro gusa canke ari Olympic Star ni bose abakinyi bacu nibimenyereza bikwiye je nabaze kuri regime ndemera ndatumikiro kwa mbere muga ndavuga ndagira travail physique ikomeye nico gituma ubona bashobora gutena gushika ku munota wa nyuma nibaza rero abamenyereza turakwiye kwisubirako nka Olympic Star afise kibuga kubera kibatokora mu gatondo no ku mugoroba hajya abakinyi fo kubera ko ari kazi kabo nico gituma bizodufasha twiyokera n'ama equipe yo hanze ugasanga equipe zimeze neza kubera ziteguye bishemeye bagira imyimenyerezo ikwiye nico novuga ko nico tukibuze na handi turafise abakinyi mugabo bakenewe kogwa cyane ko Vitaro igarutse muri course ayigikombe turavye nkino mumaze gutsinda mwino minsi. Ego cyane urabona twe tukiri muri simple mu gice cya mbere nibaza ko turagarutse tugiye ku manota 15 urumva uwa mbere afite amanota 20 yari Olympique yarafise amanota 20 urumva rero ntawovuga ngo twiranze kijya ikombe reka tugwanire mugabo tugwane turiko turekana umupira duteze imbere abakinyi bacu kugira no mugwi ntamba bazoshobore kuza bakomeye duhura n'ibindi bihugu nko muri Sekafa canke mu yandi mahiganwa ya Shana. Okay, kocha haraheze imyaka irenga 7 Olympic Star idatsinda Vitaro nirihe banga mwamukoresha kugira ngo mubandanye muguma mutsinda Olympic Star? Oya ibanga niryo navuze yaje ntibazobabeshe ibanga ry'umupira nukwimenyereza nitwatumaze imyaka 7 Olympic Star datsinda Vitaro abako bitabanyegeye mu mitwe na yahandi umupira ni ukibuga nibakore cyane si equipe mbi mugana abonye ko nabonyene mu minota ya nyuma bashoboye kwakiza ijya fatigue nibaza rero nuguhimiriza abakoca bagakora cyane nayo ntabanga ririho twakinye uvyishize mu mutwe ko itarayitsinda je byose ndavyemera nibakora bazoyitsinda kubera iki. Oya ni kubera nzi yuko haheze ico ni kintu nzi neza ko haheze imyaka 7 Olympique gutsinda Vitaro kwa Olympic Star nukunganya ubusa kubusa nico gituma narimbagije ico kibazo. Ego je kamenyereza simbona ico no kwishura urumva imyaka 7 iraheze jewe nafashe Vitaro uyu mwaka muri saison nibaza rero ku bwanje kamenyereza imyaka 7 yabiheze Olympic Star datsinda Vitaro nukuraba nukwisura ko mukaraba mugwi wanyu agahaze uko sinovuga ngo no guhinyisha ugende Vitaro nukuraba agahaze mu mugwi ico mwokora iyo murare y'abakinyi iyo ivyo ingene bafatwe nizambwa je ndemeza ko umuntu wese akoze umunsi umwe muzobasina n'umuti nguvu gusa bandanya muha murare abakinyi kandi nibaze si Vitaro yonyene murashobora gutsina n'imigwi mugabo niyo nyisha umunano guha kamenyereza.
nkuko twabibabwiye urukino ruraheze rwa Olympique Star rwahugiye na Vitaro kuri stade Umuco. Vitaro ikaba yatsinze Olympique Star, twabibutsa ko haize imyaka myinshi, imyaka indwi Olympique Star idatsinza Vitaro. Gutsinda kwa Olympique Star Vitaro arukunganya. Kocha ese runo rukino wawe warubonye gute? Guratakaje urukino bimeze gute? Turatakaje urukino rwari rukenewe kuri twebwe. Nibaza ko ari ibintu bisanzwe mu mupira w'amaguru, n'urukino twa twateguye. Me urazi ko muri football harimo gutsinda, kunganya no gutsinda. Nibaza ko kimwe cyabaye, nibaza ko ikibazo cyabaye ni manque de concentration match gitangura. Nibaza ko ari ikintu cyo gukosora. Okay, urabivuze. None nikihe kintu gituma imyaka yose mwebwe munanirwa no gutsinda Vitaro igihe cyose? Vitaro ni club tumaze imyaka myinshi go tutayitsinda. Me natwe tumaze igihe kinini dutsinda ama club bashaka twaratunganya tukagira iki. Nibaza ko ari kimwe mu bishoboka muri football. Abakinyi bumva nibaza ko haba ikibazo cya manque de concentration kuva match gitangura bateje kwinjira mu rukino, hanyuma turonga n'amakaziyo atari make turayahusha. Nibaza ko cyo cyatumye abakinyi baba demoralize. Ariko kocha nikiye cyabuze cyatumye nyine iyo concentration ibura ku ruhande rw'umugwi wa Olympique Star. Twabonye ku busatirizi umenga habaye guhuzagurika, nk'umumenyereza technique mahabuza gake. Nibaza ko ikintu cyabuze ni cya binini ndababwira. Abakinyi baboneka ko bari sir ko imatch tuza kwitsinda. Urumva amaze kwishiramo kutuza gutsinda imatch kugira wiro ugaruke muri match birateba. Nibaza ko icyo kibazo ahanini cyabaye. Nibaza ko ibyo uciye kuganira nabo tuganire nabo tubagarukane muri football no muhiganwa turimo ko championnat ntirahera. Muracari mu kibanza ca mbere, mutakaje novuga urukino rutari rworoshe kuri stade yanyu. Abatari bakaba bari baza ati ntivyari bimenyere ko Olympique Star batakariza ku kibuga. Mbega mu zindi nkino ziri imbere twumvise yuko Olympique Star batakeneye gutakaza ikibanza ca mbere, mugiye kubandanya mwitegura gute? Nibaza ko tugiye kutegura cyane bishoboka. Dufise match yo gusohoka, match yo gusohoka nibaza ko tuje kwitegura na consequence kuburyo dushobora gutsinda match kuya tubane turi mu kibanza cya mbere. Imigwi ya za Aigle Noir ya za Flambeau du Centre bari inyuma bariko baradodora bakeneye ikibanza ca mbere. Ntabwo bamufise yuko ikibanza ca mbere mushobora kugitakaza? Oya, ntabwo dufise kuko match ziracyari nyinshi, turashobora gutakaza ihe tugatsinda zibiri imbere. Nibaza ko icyo kizere tucagifise. Turare motivation mu bakinyi irakwiye vraiment. Nibaza ko nta ngorane zihari, turi gutegura match ikurikira nta ngorane. Ndagushimiye. Murakoze cyane. Sawa, natwe tubandanye tubashimira, reka tubifurize ngira ngo muzogira amahirwe ku rundi rukino rugiye gukurikirana. Nibaza ko mugiye gukoresha ingufu kugira ngo mubandanye muri mu kibanza ca mbere nkuko vyama, nkuko ahejeje kubivuga. Mwabonye inyuma hariho benshi musumbanya amanota make cyane. Aigle Noir yatsinze, reka turindire n'urukino rwa Flambeau ejo, reka turabiyo bizoherera ngira ngo murafisa amahirwe. Ego, murakoze cyane. Sawa, namwe murakoze. Nkuko twama twababwiye kuri Iwacu Top TV, twarabwiye ko ibintu byose tuzokama tubashikiriza uko ibintu byose biriko biragenda. Akaba ari urukino rurangiye aho benshi bari barurindiranye igishika urukino rwa Vitaro, aho heze imyaka indwi Vitaro Olympique Star idatsinda Vitaro. Ariko nuno munsi kandi Vitaro ikaba yavuze ati iteka aho ryamye ndarigumana. Reka rero turindire turabe ku zindi nkino kocha, reka turabe inkino irazirabandanya. Olympique Star n'ubiri ku mwanya wa mbere, reka turindire turabe ngira ngo amahirwe aracari menshi cyane. Murakoze kuri Iwacu Top TV.